Kefa NIBIZI ndabaramukije. Nanje ndabaramukije. Ego mu CNTB uheruka kurangiza ikiringo wari wahawe, ariko hagati aho hari amadosiye atari make batarakora. Iki kintu mubona cyoroshe? Murakoze cyane, nibyo twarabonye ikete ryanditswe na chef de cabinet civile umukuru w'igihugu amenyesha ngo CNTB yuko ikiringo CNTB ifise carangiye, bababwira yuko bogerageza bakagira icegeranyo kugira ngo bizokore muri zero prise n'urundi rwego rugiye kwakira ayo madosiye. Twebwe ico tuvuga nuko bwa mbere iyo ikiringo c'urwego caheze, inzego zibijejwe zishobora gufata ingingo yuko urwego rutabandanya rukora canke bakongereza ikiringo c'urwo rwego. Igikomeye gusa nuko amadosiye aba ariko arakorwa n'urwo rwego aheza akaronka iyindi nzira ajamwo kugira ngo abenegihugu bahuye n'ivyago bitandukanye vy'intambara twagiye turacamwo bisanzwe birakorwa na CNTB, mu kuvuga abenegihugu bahuye n'ingorane ivyabo bikanyagwa yaba ubutunzi canke amatongo kubera akaga twaciyemo mu myaka itandukanye yo muri kahise, nabo bashobora gutunganirizwa. Twebwe ico dusaba ngaho nuko murabona ingene CNTB yakora byari bitandukanye n'amasentare, no kuvuga yari uburyo bworoshe bushobora gutunganiriza abahuye n'intambara bakanyagwa ivyabo. Tukifuza yuko n'ubwo rwego bagomba kubiha amatwa dusumira ashobora kuba ari rya sentare ica imanza zijanye n'amatati y'amatongo n'andi matungo, nabo boheza ni ukuvuga nko mu ntango mu cicaro ca mbere bagakora nk'uko CNTB yakora, kugira ngo abenegihugu bose bagize ingorane mu buryo bumwe batunganirizwe kumwe, kuko hamwe hobaho bamwe batunganirije mu buryo bworoshe buce muri vya CNTB, abandi bakaza gutunganirizwa mu buryo busanzwe tuzi ingene bumeze bw'amasentare. No kuvuga yuko hoba habayeho bamwe batunganirije mu buryo bwihuse kandi borohereza, n'abandi ivyabo bigiye mu nzira zigumye kandi kumbure bitabavuye ko ushobora gusanga ari kubera imvu zitandukanye zitabavuyeko. Nico conyene tubona twosaba, ariko nibaza ko iyo ngingo itotuma habaho umwenegihugu n'umwe yanyazwe ivyiwe adashobora kubisubizwa. Ariko nkamwe imanza za CNTB zoja mu masentare asanzwe, muribuka mukuru w'igihugu avuga ko abacamanza hari ibyo bifatamo nabi, nimubona ko bitohava biba vyiza cyane? Ubundi bwobwo imanza zivuye muri CNTB, abantu badashimye ingingo za CNTB bari bafise sentare idasanzwe basanze bungururizamwo. Iyo sentare idasanzwe rero nibaza yuko ari ishobora kwakira izo manza zitari zacibwe muri CNTB, zitari bwahere canze kwiyungururizo. Nibaza ko arizo iyo sentare izoca izo manza. Iyo sentare nayo nibaza yuko isanzwe ikoresha uburyo budasa n'ubwandi masentare kugira ngo ishobore kunyarutsa izo manza z'abantu bagize amatati avuye ku ntambara, kwanyazwa izabo canke amatongo canke amatungo bivuye ku ntambara. Nibaza ko rero iyo sentare itoheza ngo ikore kujya kwandi masentare akora, kuko bagiye mwajya amasentare nkajya yandi, nibaza yuko harimo agahaze mu gutunganyiriza abenegihugu. Amakinga, amamoto n'udutukutuku baheruka gufatirwa ingingo, bakavuga ko iyo ngingo itaborohereza. Mweho mubibona gute? Twebwe umugambi wa Kodebu igenda twari ico dushikiriza kuri iyo ngingo, n'ubu turasubira kuvuga ko iyo ngingo nivyo abayifasha bavuze yuko ari itera bijya ivyo byo kwiyunguruza amakinga, amamoto n'amatukutuku bisanzwe hari ingorane bitera zijanye n'amaksida ngaha mu gisagara, eraje bituma bavyigijeyo. Mugabo iruhande y'amaksida kumbure bitera, bisanzwe bifise akandi kamaro bimariye abenegihugu batari bake. Abenegihugu bifite akamaro harimo bwa mbere ababiguze, usanga baranatoye barafise n'amadeni bafashe kugira ngo bashobore kuyariha amafaranga avuye mu cyo kwacu kwiyunguruza. Hariho
abasanzwe bayagendesha bakorera abo bayaguze, hakabaho abiyunguruza kuri yo baja mu bibanza bitandukanye, hakabaho kumbure n'abaguzi bahora bagura ibintu zaje bizanywe n'ivyo vyuma ku biciro bito ugereranije n'ibindi vyuma bikora ibintu vyo kunguruza abantu n'ibintu. Ingingo rero ifise ingaruka nyinshi nk'izo ku mpande zitandukanye. Ubwa mbere ni ingingo yo kwitondera. Twebwe tuvuga duti ubwa mbere tubona ko kumbure hariho inzira zitakurikijwe mu gufatwa. Nivyo barumvirije abajeje umutekano w'ivy'ibarabara, barababwira ingaruka mbi bitera mw'ibarabara, ariko barako kumaza kumviriza iyo yindi migwi navuze, na cane bene ivyuma hamwe n'abigendesha, n'abakababwira ico biyumvira, haba kuvyerekeye ico vyari bifashije abo bantu, eka mbere n'ingene vyoshobora gutunganywa neza kugira ngo ntibishobore gutera ingorane. Twe twibaza yuko hariho uburyo bwinshi bwari gukorwa kugira ngo barabe ivyo vyuma ntibihagarikwe, ariko kandi bigabanye n'ingorane bitera mw'ibarabara. Aho bariko bati mbega abantu bose bagendesha ivyo vyuma barafise uruhusha rwo kugendesha ivyo vyuma, cane nk'amapikipiki n'amatukutuku. Mbega nta kuntu bogabanya bagatanga uruhusha rwo gukorera mu gisagara kugira ngo kumbure bashobore kugabanya ivyuma bikorera mw'ivyo bisagara, nka kurya bagira imodoka batari imodoka zikorera muri aka karere zigakorera hariya, kumbure bakabigabanganya ku buryo bitahurira mu kibanza kimwe bishobora gutera ingorane nyinshi. Mbere abajeje umutekano mw'ibarabara nabo bakagwiza umwete gukoraba yuko yavyotanga impapuro zo kugendesha ivyo vyuma zitangwa vy'ukuri, bamanje kwigisha neza abazigendesha, n'aba hari izindi nzira zituma abaronka izo mpusha ari abatabizi neza, akarabaza gutera ama-accident mw'ibarabara. Bakaraba ati mbega barakurikirana neza ivyerekeye umuvuduko w'imodoka, w'amapikipiki n'ayo makinga canke izo kutuku mw'ibarabara, kuko hariho umuvuduko uteza kuba ari ntarengwa mu gisagara. Ivyo zose ni imwe mu bituma ama-accident, ku buryo naho ivyo bidatorewe umuti ukwigizayo gusa, keretse ko uzotera ingorane mu vyerekeye imibano n'ubutunzi, ama-accident azogumaho izo ngingo twavuze zidafasha kugira ngo ibintu bifate inzira nziza. Ni ukuvuga yuko rero iyo baza kugisha inama, kumbure mbere bakanagisha n'inama n'abandi bahinga canke abandi bo mu zindi nzego barabwa n'ivyo vyerekeye imibano, vyerekeye ubutunzi, bishobora gufata inzira itomoye kuri ico kibazo. N'imodokari nyene woraba yosanga zirimo zitera amasanganya kandi ahitana abantu. Abagendesha imodokari bobo hari akagohe mwobavunira? Ivyo nivyo nabwira vy'igikorwa c'igipolisi, bazakora bati mbega imodoka zigenda mw'ibarabara zirakwije ivyangombwa, kuko hari nk'imodoka tubona ziza mu gusanguka zigendera mw'ibarabara, kwibwira ico vya controle technique bikora ukabibura. Hari imodoka zigenda ku mivuduko itumvikana n'ibindi bintu vyinshi bijanye n'izo modoka. Ivyo tuba duti abajejwe umutekano mw'ibarabara ahubwo bugwiza inguvu zo gukontrola, bakaraba neza yuko imodoka zigenda zisuza amategeko, ko atabamwe bagenda baborewe bavuye mu boîte de nuit bakavyuka bagenda, canke bavuye mu manza baborewe ugasanga bariko barurira ku bantu, bariko barurira ku bintu. Ivyo vyose bakagwiza gukontrola, ariko iyo ngingo twebwe twabona yuko vy'ukuri ari ingingo iriko gufatwa iciye mu zindi nzira kandi igafatwa ukundi ku neza ya bose. N'amabarabara ngira yosanurwa kuko nayo nyene harimo ayatameze neza. Hariho ikintu abantu bavuga bati none mbega ico gisagara batubwira yuko bagomba babuze ko amakinga agiramwo n'amatukutuku n'amamoto, mbega coco kimeze gute? Amabarabara ari muri co ameze gute ko tuzi hariho hamwe amabarabara ameze nabi kandi yitwa ko ari mu gisagara hagati? Vyumvikana yuko rero nico c'amabarabara naco ni ikintu cyo gutunganya neza, kuko hari igihe umuntu aza gukwepa ikinogo akakwepera ku rundi ruhande, ugasanga asekanye n'imoto, asekanye na tukutuku, ekabaje no kugonga n'indi modoka. Mwumva yuko ingingo ari guhegwa ko ku bwacu ntiyari kubiyo isanzwe
kumbure igira ingaruka mbi ku buzima bw'abenegihugu batari bake. Kefa NIBIZI, reka ndabashimire kandi ndabifurize kugira umunsi mwiza. Namwe ndabashimiye cyane ko namwe mwifuje ko dushobora kugira icyo dushikirije ku bibazo b'igihugu duciye kwa kino kimenyesha makuru cyane. Murakoze.